Black Entertainer TV. Mwite Satubi canke Saturama Bafre hariya aho ubona uno munsi asigaye yitwa Obina Kelechi agiye gusohora indirimbo nsasa yiswe Ropero. Ukabona ko ibyo ari bimwe mu mateka ariko arakora neza na neza hariya mu bihugu nka Benin, Nigeria n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, aho ubona yagiye yitavye igiteramo, ukabona ko yagiye ahura n'aba artiste benshi hariya bakagenda bamukunda bamushyigikira. Ukabona ko Ropero ari Collabo International azanye kuva hariya mu gihugu ca Nigeria, aho azoba ari kumwe n'umuhungu waho. Ukabona ko no munsi abana bo muri Benin, Ghana n'ahandi hagiye hatandukanye ko bariko bakora challenge y'iyo ndirimbo yise Ropero. Je tugiye kubana mu kino kiganiro ni Taisi the winner nk'ibisanzwe, nayo channel yanyu ni Black Entertainer TV. Make sure ko wakoze subscribe, ugakora like, comment hamwe na share kugira ngo tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro vyahazaza. Reka rero nongere ndaguhe ikaze, ni karibu kuri Black Entertainer TV. Nkakwibutsa ko uno munsi tugiye kubana neza na neza mu kiganiro ca Satubi canke Saturama Bafre. Ndakwibutsa ko ibintu byamaze gufata iyindi ntera mw'abantu mwe, ibintu ubigeze ahakaze, ibintu bigeze ahashushe, aho ubona umuririmbyi Satubi mwino misi atako atari karagira kugira ngo umuziki hari umere nk'ushika kure nyene, atako atagira kugira ngo igihugu ciwe kimenyekane mu makungu, aho ubona inkuru nyinshi ziriko ziravugwa ari zigiye zitandukanye, ariko nkabona aba promoter n'abandi bagiye batandukanye batariko baravuga kuno muririmbyi Satubi. Ariko ukabona ko muririmbyi Satubi atako ari karagira kugira ngo aduze brand y'umuziki nyene, ubone ko ashaka ko ushika kure. Numwe mu baririmbyi bakomeye baboneka bari mu gihugu ciza cy'u Burundi, kandi ukabona ko muririmbyi Satubi yitanga kugira ngo akore uko ashoboye kugira ngo umuziki uno munsi ugere kure. Rero kuva afashe indege yurira rutema ikirere aza hariya mu gihugu ca Nigeria, aho yari yitabiriye ibiteramo bigiye bitandukanye, aho ubona mwino misi asigaye ari umwe mu ba artists novuga ko bariko bararonka ibiteramo hanze. Ariko nkakwibutsa ko ibyo byose byabaye inyuma yuko yagiye muri rya higanwa ryo muri East Africa, nako ntabwo ari higanwa, novuga ko ari irebo idweje gutunganya ibiteramo ku rwego rwa Afrika ndetse no hanze. Rero bigatuma aza arasohoka ibihugu vyoroshe, aho yajanye n'abanyakenya, abanya Uganda na Tanzania. Ariko ukabona ko Satubi ibintu ari karakora hariya ari amateka adasanzwe. Ni wa muhungu iyo ashitse ahantu hose akabona hari opportunity ikintu runaka yo hakura, ubwo nyene kiba gishobotse ahita avuga. Benshi bagenda bamuzazinga mara ntazi icongereza bla 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 n'ibindi byinshi, ariko uno munsi mbega niwe uri kurakimuvugira hariya. Wagwan my people, ndakubwira ko Satubi agira duhi igikorwa gishasha yise Ropero kuva gishika hariya muri Benin hamwe na Nigeria, bamwise izina rishasha Obina Kelechi. Nibaza ko mwagiye mubibona byinshi agenda abiposting, ukabona ko uno munsi abana bariko bakora ama challenge y'indirimbo yiwe nshasha agiye gusohora yiswe Ropero. Rero ukabona ko umuririmbyi Satubi atako atagira. Nabonye ku mapost yiwe yanditse kuri Facebook hariya abantu bamwe na bamwe bavuga ati ebana banzurindire Tel Aviv ni indirimbo nziza iracari hiti, nawe ati reka zewe sindindira ngo nuko ari hiti, ahubwo twebwe umuziki tuwukora nk'akazi, ibyo byo kurindira ni byababana, nayo tweho music niko kazi kacu, nta mpamvu nimwe yo kwicara n'igikorwa kihari nuko kibaha mugikunda mukagikunda kuko nibyo vyatuzanye. Rero nkakwibutsa ko uno mugabo Satubi ari umwe mu bakozi beza novuga ko igihugu gifise, no kubwira ko ari umwe atigera agotwa na gatoyi mwikorosi iyo abonye amahigwe agendana nayo, kandi bigatuma ari umwe
ashobora gushika ku ndoto ziwe kubera ko kudacika intege. Mwite Satubi canke Saturama Bafre, ubona ko ariko araduza ibendera ry'igihugu mu makungu kandi ukabona ko ariko aratuma igihugu kimenyekana. Ngira ngo namwe nivyo mukomeza kwibonera. Rero ukabona ko ari umwe mu baririmbyi novuga ko bakora ibyo bashoboye byose kugira ngo baduze umuziki ugere ku rundi rwego, kandi ukabona ko iyo akoze umuziki uba ataki ahantu hose. Ukabona Tanzania, Uganda, Kenya n'ahandi yagiye atandukanye bariko baravibinga igikorwa ciwe. Rero inkuru narinda bafitiye uno munsi yari y'umuririmbyi Satubi canke Saturama Bafre. Rero akaba ari iyo ngiyo ikaba igarukinga, ariko nkakwibutsa utarakora subscribe ko ukora subscribe, ugakora like, comment hamwe na share kugira ngo dukomeze kubana no mu bindi biganiro byahazaza. Nayo jeho twari kumwe ni Taisi the winner nk'ibisanzwe. Channel yanyu ni Black Entertainer TV. Make sure ko wakoze subscribe, ugakora na like, comment hamwe na share kugira ngo tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro byahazaza. Ciao ciao.